This is Rukundo Voice na Limo TV, Love in Motion. It is a lifestyle and it is a movement. Iyi message ni y'abantu babagira neza b'umutima mwiza bareze babana mu Gifaransa twita les enfants naturels. Nkunda kuvuga les enfants naturels kuko mu Kirundi ni gitutsi, mu Kirundi ngo ni amashushu, ni ibinyendaro, ni n'amazina menshi kandi atabonwa neza. Ariko no babwira yuko abo bana ni nk'abantu nk'abandi. Imana irabazi nubwo abantu baba bavyaye batabiteguriye batanabashaka rimwe na rimwe batanabashaka, Imana iba yabashatse. Ariko mu gukura kwabo murazi ko baregwa n'abantu benshi, bakaja mu miryango myinshi. Ivyo bintu ni byo gushima kuko hari igihe umuvyeyi yamuvyaye mama surtout aba yagiye mu rundi rugo cyangwa atanabishoboye cyangwa atakiriho. Murumva yuko ari igikorwa ciza, tukaba tubashimira cyane, tukaba tubafise ku mutima, tukaba tutibagira ibikorwa mwadukoreye. Ariko ntidushobora kwirengagiza yuko hari abandi batubonamwo abakozi bo mu nzu, batubonamwo abantu surtout nk'abakobwa bashobora gukoza icyo bashaka bakabavyarako kandi ari abarezi babo. Mu kanya ndabumvisha ibyabaye kuri umwe. Rero birababaje kubonaho umuntu akureze agukoresha nubwo ukeneye gukora ibikorwa nk'abana mu rugo bateze gukora ibikorwa, ngo ugasanga uwo muntu iyo uri umwigeme bariko bagufata nabi bakujana mu bintazi bagukoresha ibyo bishakiye, urinda guca umukate kuko urinda gutanga umubiri wawe. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye isoni. Rero nk'abo sinazwe ari abo gushimirwa, nabo guhanura, wanashaka bashobora no kubahana bakabahana. Mugabo hari abandi nabo berekanye urukundo, love in motion, bakitangira abo bana bakabarihira amashuri bakabashikana kure. Abo bantu no gushimirwa kuko barerekanye ko urukundo rushobora kubaho nubwo umuntu atari umwana wabo bakuye mu nda, bakamuha urukundo, bakamuha ubuzima. Nico twaba dukwiye gukora, tukabera abavyeyi abana, to be parents for everyone. Reka rero ndabumvishe kuwo bitagenze uko mbivuze, ari agahinda kababaje. Rero twaproteje izina ryiwe kuko biba ari ibintu bikenewe, ariko mu mwumvirizi n'agahinda aho umuvyeyi ahindura inshingano bikaza kuba ibindi bintu. Nkibaza uko yabwiye abana biwe yavyaye, kuwo yareze yashize mu bana biwe, yaruhiye kumuvyara ko yamunzanye afite imyaka nk'inde 7, 5, 10, yagira imyaka 19 akakabaye umuvyeyi avyaye ku muvyeyi yamureze. Reka ndabaha akanya mwumvirize, biteye agahinda kandi ibyo nibyo tutaba twifuza. Murakoze. Nari mvuye 4e ngiye 5e, mugabica birananira kubera ubuzima ntumbazi ibintu byanjemwo, bivanye n'ibikorwa naciye nshikiramwo. Hari igihe nyene uronka umuntu yangaje kugufasha mugabo ukaca usanga ugiye kuba umukozi w'aho hantu. Kubifatanya n'ishuri rero bye byarangoye, ndaca nsanga ndiko nitwarika ivyo bikorwa kugira ngo nkaho ndambika umusaya naho batoyi banje barara, ivy'ishuri bikaca bica inyuma y'amatwi bigenda. Ni mu nkenge mu gasiyo k'ibintu nayitubiyemo 3 fois, 6e 2 fois, aho hose nkiri 4e guhera 3e, 2e 3e sinarenga muri batanu ba mbere. Ariko kubera naciye mfatanya n'ibikorwa kandi urumva natekerezwa gukora kugira ndonkaho ndambika umusaya naho batoyi banje baba, ko nari ntanguye guca ubwenge nkamenya ni ntakora ntitozobaho. Bigenda gutyo umupapa araturera, maze kwiga gushika 9e, mpejeje 9e, bica birahinduka, antera inda y'umwana. Je ndafise umwana afise 10 ans, non afise 13 ans, namuvyaye 2010, umwana w'umuhungu.
aca ntera inda y'uwo mwana w'umuhungu, ubuzima nyene busubira buracangana ukuntu biba birefu, urumva ndi igitwarire ntwaye iyindi nda y'umwana w'igitwarire, ni ibintu nyene usanga bigoye. So muri make mu ncamake nuko vyagenze. Rero sinzi, nari kuri Facebook mbona umwana nyene w'imfuvyi, iyo mbonye histoire y'umwana w'umwana yatawe birambabaza, nkaca nsanga nanayisomye, nubwo nokwirengagiza ibindi byose mugabo nsanga nayisomye. Nca ndasoma hanyuma nca ndakomanta ko ndamuremesha. Sinzi rero umwe muri mwebwe yaciye aca inyuma y'urugo, niko bivuga, aca aramvugisha, mugamvugisha mu kijambo natinya kuko naheruka kera abana urungango rwanje rubintuka ngo washushuwe wagitwarirewe, nza numva aranyandikiye ngo urakomeye umeze neza, ngo nabonye ngo uri gitwarire. Yesu we, ndavuga mbega nk'umuntu ko nirinda amagurupe nkirinde urubururane, sinzi ngene babivuga, nkirinda amagurupe, nkirinda abagenzi, kubera mba nzi nohagirira shoke muri ivyo bintu vyo gutukana ngo gitwarire ngo ishushe umuntu waje gute. Rero ndamuramutsa, numva aransiguriye, arambwira ati nanje meze uko, navutse muri ubwo buryo, papa yaranyihakanye. Ndavuga yo, umutima wanje wari ugiye hejuru, nimvira umuntu asanze no kuri Facebook kuntukira, kuko ni ikintu basha naragitutswe cyane n'abandi bana barabintutse cyane ko ndigitware ko ndishusha. Rero niko guca nsigurira, arambwira ati hariho n'abandi benshi. Ndagasa kumbe baba bariho n'abandi bavutse muri ubwo buryo. Numva rero ndaremye, numva nyene umenga ati bariho, kandi hariho bavutse ari bitwarire nabo bakabitwara inda z'ibitwarire. Yesu we, ndavuga nti bwawe ndetse jeje nyene. Rero nuko byagenze, numvise umenga ko twayaguko nyene. Hama murakoze, mugira ibihe byiza, Yesu abahezagire. Murakoze mwe mufasha akanya ko kumviriza. Murumva yuko aragahinda, umwana bafite agahinda, vyitwa ko yagiye kuregwa ahantu, hanyuma ibintu bikamuhindukana, bikamubana bibi, akanahakura ikibondo. Rero nkuko nari kuvuga nti audio ni y'abavyeyi bakoze iciza. Turabashimira cyane, mwarakoze ibikora inka, mubandanye gutyo mubera abavyeyi abandi batashoboye kuronka abavyeyi hafi kubera imvo nababariye. Ariko mwibuke ko abo bana bakeneye urukundo, nta kindi bakeneye urukundo, kugira bashobore kuzovamo ikintu muba mwarabifurije, muba mwaranakoze. Umwana ko ashobora gutukwa cyangwa agahabwa ibikorwa bimurengeye bimubuza no kwiga, sinibaza ko uba uri gukora igikorwa gishimishije, kuko ubuzi icyo uri kurakora, uburondera umukozi udahemba. Yego ni esclavage mu zindi, ariko ni vyiza ko umwana umufata nk'umwana, n'utari uwawe aragukunda. Ibyo ndabibabwiye, simpaka ngo umuntu agukure mu nda, araguha urukundo rumwe runini ruryoshe kuraba, ku buryo umwana akubonamo umuvyeyi naho abazi kutari umuvyeyi wiwe. Kuko hajya abantu simpaka ngo n'amaraso gusa, hari uwaza ati none amaraso cyangwa n'ubucuti bukomeye n'urukundo. Jewe wanje n'urukundo, uwo ari we wese aragwakira iyo aruhawe, kandi niko kwigisha kuronka isi cyangwa igihugu kimeze neza. Rero wa muvyeyi we wakoze gutyo, Imana iguhezagire, uzoronka amahirwe mu buzima bwawe, wumva utekanye. Nawe wakoze amakosa nk'uyu mugabo, gerageza uhindure. Wanabonye uwo muntu, umusabe imbabazi, musubize hamwe, kuko ni ibikomere bikomeye biri mu bantu bitavugwa, kuko ari ikibazo kiri mu miryango gihozwe, kitavugwa, kitigera kija habona. Ubu rero twebwe tubishira habona kugira dukize abantu, so kugira tujije uyu cyangwa uriya. Oya, nukugira abantu batahure yuko ibintu urabihora kandi bikubabaje bigutera ingwara. Rero nugukiza abantu bagashobora gukora, bagatekana mu mutima, bakaja ku kazi, bakaronka icyo bashira mu mufuko no gufungura, hanyuma
bantu mwakoze gutyo n'ubu ndabisubiyemo turabakunda. Ushaka rero kumenya byinshi no gusaba ko inimero ubona ngaho umpamagara niba warabikoze gutyo. Eka naho utoba warabikoze gutyo ukeneye impanuro naho nyine nta kibazo, ndagushikanaho izo mpanuro no gushimirwa biri. Murakoze rero, ni Rukundo Voice na Limo TV. Love in Motion, it is a lifestyle and it's a movement as well. Mukomere naho utaha.